Umviriza abantu bo muri gurupe ni ukuvuga yuko ngaha hariko haratera akajagari k'umukobwa yitwa Joseline bari baguze muri kontra hama bimaze kugenda uko bamuta mw'ibarabara atwogwa n'abantu baramushikana kuri ofisi. Ndabaramukije inshuti zanje, mwabonye yuko video y'uwo mukobwa nashize ko ejo ariko arakubitwa muri Arabia Saudite nayihanaguye. Hari abantu bagiye bandungikira iyi video inbox, zari video zibiri. Impamvu nayihanaguye samanyanga oya, abona ariko ndatabariza vyagenze neza. Imbere yuko ndabumvisha ikiganiro twagiranye, ngomba mbanze namubisha agace gatoya, singira birebire ariko n'agace gatoya. Navuganye na manager w'irya company, mvugana n'umukozi w'umukenya abafasha, nabo baranshingira intaye muri commentaire, ndabumvisha n'ijwi ritoya ry'abakobwa. Singomba kuvuza birebire kuko ntibikenewe, ariko ni kubashingira intahe ko vyagenze neza neza cyane. Uyu mukobwa umubose wiwe aho twavugana yariko araza kumugurira itike y'indege, umwe bagire bate hanze ejo. Ivyo no bishimira Imana. Manager wabo wa company hano ndabumvisha ijwi ryiwe, umwarabu hariya muri Saudiya n'umukenya twavuganye, bansabye gufuta video kuko bajya abantu bose ngo bari muri iyo video bari bashatse ko boca bakorera liste bakabasubiza mu Burundi, kubera ko ngo vyagiye ku mbuga ngurukana bumenyi. Baca bansaba ati rero video yihanagure, hanyuma akira nimero zacu, nejo ubundi habaye ikibazo ngaha kuri abakobwa ntuzurinde kuca kure, uzocuca kuri twebwe, nimero ndazifise zabo. Ubu ikinova ko ari ikintu cyiza cyane. Rero babinsavye manager wabo hano ndavuga za gatoya simvuga kanini. The time was this incident was after official time hours. Okay. So no one from my administration was there. Wewe avuga ati nta muntu n'umwe yaje ava muri office yanje yarari hajya, yari karambwira yuko uwabikoze ari umushoferi ujye yarafise uruhiri yari yagomba kubita abakobwa. I understand what you say. Oh, okay, thank you, and I appreciate you, and take them with you to also make continue. Thank you. Daniel, twagushimiye cyane kubwo mudufashije, kuko turazi ko tumwaba mudufasha kandi tuzokwama tubitura uko biri kose. Iyo atabamwebwe ntitware gufasha. Wanashaka ibi bintu byababakoreye uzora bako bizosubira ko babonye ko mubikora no, kuko jewe kuri office na video bandungikiye telefone kuri office na video bandungikiye telefone yanje bari bayifashe, nari ntashe bahamagaje jewe nyene kuko natabaje wewe bambe nkatabaza na office. Rero nagira ndabasabe nukuri turabashimiye cyane kuco mwadukoreye. Nuyo ntiyari gutaha cyane ntiyari kugira iki. Turabashimiye rwose, turabashimiye, Imana ibahezagire. Arambwiye yuko ikibazo caheze ujya ngo yarafise bujya buhiri ngo n'umushoferi n'umudereva nabo baratubajije ko yota ntiyadukubise, ubundi yari ku muryango acafatwa n'urundi. Yahamagaye uyo mudereva aramushira imbere yacu aramubwira ati kubera iki watoye ubwo buhiri. Uyo mudereva kubera iki watoye ubwo buhiri, aravuga ati jewe natoye ubuhiri bampamagaye hasi kuko biyugaranya bariko barakoma induru. Uwamenye iki kintu kigomba kudukomeretsa ntibamuzanye, ariko batubajije ati none atahe canke aguma. Wewe ntibamuhamagaye kumva zo kuduhohotera, ahubwo bamuhamagaye kugira ngo duhore. I can understand. Kubabona iyo video twese bashabahamagara bagiye kuri office, twaba twabateruke n'abari kuri office twese dutahira rimwe mu Burundi. Oya no kuri ko Imana ndayifura. Jewe icyo nshaka ko ari kubafasha ari kindi. Nature kuri makuru twanditse ntazitabura atari uko uyikuye. Just a moment. Ndayikuye ko ariko mugumye nimero zanje ndayifise mu mashini mugo ndayikuye kuri platform n'ibihenda bakabarenganya nzosha ndayisubiza. Mu mashini orane delete this video, remove. Ya undi jamano video bazavye kuyihanagura. Just a moment.
Okay, hano hose n'aba binsavye Of the office again, okay? But we have presented the problems that Jocelyn had with the employer. Now the employer is going to come and everything is going to be good. ati umubose wa Joseline twavuganye ariko araza ibintu bishobora bigenda neza, bambwiye ko aje kubagurira itike y'indege kugira ngo ace ataha. Baciye bansaba guhanagura video kandi naciye ndayihanagura. Uko niko vyagenze rero mu kiganiro kigufi cyane c'iminota 10 nagiranye n'abakoresha b'uyu murundikazi. Nahisemo gukora ko video zibiri, nimwavubona nazifuse ntimave mwiyumvira ibindi, nazifuse ku bwumvikane bwanje n'aba bakobwa mwavyumvise ko bonyene ubwabo babinyisabiye ngo zihanagure, kubera yuko bavuze yuko uyu nubwo aronka itike y'indege akagenda natwe igumye kuri YouTube baca baturungika mu Burundi, naciye ndazifuta. Ngomba rero ndabaha ubutumwa mwa bakobwa mwe muri Arabia Saudite bumeze gute. Ubutumwa ndabaha ubundi, nimba mwaraye mubonye ivyaraye bishikiye aba bantu aba bagenzi banyu, iyo baza kureka uyu mukobwa bari kumutwara, ubu ntawe uzi yabageze, bari kumuta mu gahinga canke agapfa. Ibi biriko yaba vyose uyu munsi ntibibaye ngo ni kubera yuko ariko vyari kugenda. Yambwiye ngo iki gihiri ngo nico ngo ikingo cyo kubita umuntu ngo nico kubita igikoko, niko umubosi wawe yambwiye. Ariko bari bakizanye ngo kubita bano bantu, kandi mu bamwambwiye ko bakubita ibihiri mwe n'ivyo. Mugabo ngaha bagerageje kunyumvisha yuko batobahohotera. Jewe rero twavuganye, twahuje neza, bambwiye ndababwira, turumvikana neza gushika naho bavuga ko batazongera kubahohotera, ko bazokwama bagize ikibazo bazoncako imbere yuko nkora video ngo ndabishyire kuri platform canke ngo ndabarege iyo nabareze, nzoca ndabanza nkababwira bakabitunganya. Abakobwa ati twari tubanye neza, mugabo bari baduhindutse gusa, bari baduhindutse kandi nizeye ko bigiye kugenda neza. Ico bisobanura ni iki? Hariho abantu bagenzi babo bategwa bakagomba kunyanyaswa bakanuma mu gatekereza. Iyo nabo batekereza, ndababwiza ukuri yuko uyu mukobwa ashobora kuba yari yapfuye canke bamutaye mu gahinga kumwe n'amanca ndinda kubatabariza bari mu ishamba, ambasade ikenda kuza kubarondera ikabatora, canke hari n'abapfa bakaribwa n'ibikoko mu ishamba. Ibi ni ibintu bikomeye cyane mubwirizwa kumenya mwebwe. Namwe n'ejo ubundi ntibaze babarenganye, muzoze murago. Hariho abantu uzabumva ngo umukenya ngo aradukubita, ngo umuganda ngo aradukubita. Ndabashimiye umwe yambwiye ngo Daniel, inyigisho watwigishije yaradufashije. Twebwe hano bahora batugenderako, mugabo ubu niyo buri umugabo ntuza ngo dukange duhe duhaguruka twese. None umubona babaye iki? Erega je mbanza kumviriza abo bantu kwanza, iyo muje ngo two turarenganya, ngo hariho ngo umusudani ngo numugore ngo aradukubita ngo Karine ngo aradukubita. Karine umuntu umwe agakubita abagore 10. Mbe mwibaze maze kugira ngaha bigeze, wibaza ngo ngo bashaka dusubiza mu Burundi, none baba basubijeyo? Ahubwo kugira ngo ntibasubizeyo, icyabaye bansaba kugikuraho nagishize canke tukumvikana ukuntu bigenda neza. Mugo mugize ubwoba niho basubiza mu Burundi, apana kuza mutinya. Jindi ngaha nanje kugira ngo ndabafashe, nukuri nta kiguzi bibasaba usivye kumva gusa ko mubwirizwa gutimba, ntimugire ubwoba. Aho hantu muri mu mahanga mu gahinga si kwasozi kwanyu ko ndazi ko abarundi tugira umuco wo kubaha no gutekereza. Uwo muco muzobugira nimwagera mu Burundi, aho ni mubabasazi, umwara basare na usare. Urumva wihagarareko kuko umwara bihagaze ko n'ukuri kw'Imana ntaca kugira. Mugabo baye intama wa muco wumva twebwe dufise umuco wo gutinya no kubaha. Umutima wacu utandukanye n'umwara. Umwara abona mugenzi we ashobora kumwica, akamukata, akamukubita ubuhiri, nta kigongwe bagira. Kandi n'ukuri niko baremye, ntimuze mugire ngo ni kwa kamwe nyene, nabo nyene hagati yabo baricana.
muragomba murabona inkoni bakoresha ni ikimoko itopiti canke intsinga z'amatara. Umugabo ashobora kubita umugore wiwe intsinga z'amatara canke ugize ikosa bakamupitisha intsinga z'amatara ku mugaragaro, ntibiyumvira ko ababara n'ibikoko s'abantu. Rero ntuzoza ngo ndashonje ngo ngize gutya ngo acabona ko nshonje ngo aca mpingira, reka ararya umubona agaheza wowe ukicwa n'inzara. Kandi ntikibuza ko akubwira ngo genda unzanire amazi, genda ukorope, genda uteke, ugateka ugaheza ntubirye mu gihe utazi ubwenge ngo uvyihe ku nguvu. Aha ndemera Julienne yaratubwiye ukuntu abigenza, yavuze ati ndateka nkaheza, namara kubiteka naheza nkaca ngenda nkabitora vyo kurya hajya ku meza nabishize kw'isahani zabo ndaha duke duke kubera ko baciye bitwara vyose iyo batampaye. Wowe nawe urateka ugaheza ugaca ujana ukabaha cyangwa ugaca ugenda utihaye motife ngo baraguha, baguhaye nto baragusigariza ukabirya, ubirira iki? Bagaca baza ngo Daniye ngo je mu gihe byo bansigarije kandi ubirya, erega barabona ko ari byo nyene mukwiranye, bireke ukihashika urabiko ko kabiri gatatu babizanye uco uvuga ati jewe ingibi apana vuga ngo je ngo singibi, urumva ngo bigo sinabijya ngo twiwace ngo tujya mwene ibi, barakuraba ati kirofu babwira ati je ngibi iti jewe ti wacu tujinja nziza, ati iyi ni wasaka, ati iyi ni zibara, bumve ko ari umwavu. Ni ukuri kw'Imana bashaka guhinja nziza. None uraje ngo urumva ngo iwacu ngo twebwe ngo tujya ngo byabe nibyo wacu wa muco, urumva twe ngo ntitujya ngo mwene ibyo ngo tujya ngo injya ngo zidacafuye, ibyo barabinezwa. Babwire ati jeje sindabijya, wihagarare ko ugombe uba uri kurajugumira mu mutima mugo babwire ati jeje sindabijya, ati byo ati subutu, ati n'undi munsi ubigize kabiri baravuga ati ega si umukozi twarose. Ivyo bivuze ucugenda ukorope ucanga akazi kose ugacange ucuza ati mpinja weje kubakorera akazi injya baraziguha. None wewe uriko uragoyomba none gukoropa ngo byananiye uri mu byonge wakorofye. Abagwaye bama bambwira ngo je ndagwaye ngo baguma nkoresha ngwaye, aca nababwira ati reka ntefune bose allo yes tukavugana byose ngo wallahi tamujirima, agaca ambwira gutyo ngo je ndi umusazi ngo dagiga asma dagiga agaca asora telefone agaca amufata akavideo bariko arakubura ngo shufu agaca anyereka ngo shagarata ngo ndiko ndavuga ivyo arabona nazi ngo umukozi wanje ngo arakomeye ngo ameze neza ngo mbere ariko arakora akazi hewe ncamaramara. None je ndiko ndavuga ngo aragwaye nabo ariko arakora akazi ngo rega ngo ndiko ndiyanda ngo ndagwaye. Ivyo ntibabibona urakomeye, nimba ugwaye ryama hasi urambarare, nturinde kugira aho urambarara, oya umwuka wusigaze ugarame hasi uvuga ati ndapfuye, utangire guhema ngo babone ati yapfuye biraheze. Ni ukuri kw'Imana bashaka kujana kuri office canke bakujana kwa muganga. None ivyo utabikoze ugasigaza utuguvu ngo reka ngo urumva ngo nandare ngo bazonjana, ntibakujana. Wowe ugeze kwa muganga icyo ukora bibana cyo wipfisha gose, bahendahende batuma gutera serumu vyitwe ko ari iprongeye ingufu usubire muhira baguhe n'ibinini ntuve batakuvuye zamuna c'ubwenge basha. Okay, nuko rero abandi bantu numva noce nkibura ni abantu mwama muvuga ngo Daniyeli. Hariho nigeze kumva ngaho ariko aravuga muri groupe ngo Daniyeli ngo abafashe iki nya audio no yibumbisha je vraiment no yibumbisha wallahi ngo Daniyeli ngo abafashe iki ngo Daniyeli ngo atabaza ukuri ambassade. Je nta ambassade ntabaza, ambassade ndayivugisha nkuko namwe muyivugisha, mfise ahandi hantu nja, mfise uko ndabikora. Kandi iyo wivu mufise mwebwe mudafasha abakozi banyu iyo myidogo mufise nzokomeza ndabikore n'Imana imfashe, ahubwo nagure ibikorwa ndonke n'abantu benshi badufashanya ku buryo dutabariza abarundi kazi. Sikizima batabagwa bagataha aho nca hose namwe muraza murahaca. Ivyo kuza muravuga ngo nta bantu ngo ufite mugira inzigo gusa, we
kubera iki uwo mwene wacu uwo mushiki wacu yabatabaje nimwe mutabara ari mwe muba mwaramurungitse mwe murarungika mugasa nk'abataye yarara abarundi si yarara n'abantu zamara bakurikirana noronka audio iraho no ibasangiza mukumva igipfamutima kiraho kivuga ngo urumva ngo Danieli ngo fyata ngo fyata shano yibahagaye mu audio no kurima sinzi ko nabibona ko nagomba yibasangize vraiment nubwo ntahora nkunda gusakuza ariko je ngo ndabumvishe nk'uwo mugore no kuri uwo mugore ari muri groupe iraho w'igifutete mwumve n'ukuri akora kirenze ibyo ndababwiye kandi Mugisha akora kirenze ibyo ndababwiye kandi kiramuntu ndatse k'abantu ngabenshi mu bizi Mugisha umubwira ingorane zawe akaba niwe aza kugutabariza muri ambasade mu gihe wowe nyene ikibazo ari wowe nyene bari kwivugira ni wowe nyene bari kwivugira nk'abantu barenga 10 bose barondereye rimwe kuri ambasade izi audio barungika mu magroupe bakazirungika kuri ambasade ubu nyene kweri muri ambasade bureka gutabara abarundi bamere uko ntigikunda tabaza ambasade tabaza polisi n'abantu bariko barangwanya n'abantu bangana iki batabaza kuri ambasade ntibishugwe n'abantu bangana iki dukorana ibiganiro bakavuga ati twaranditse twaratelefone ntiturishugwa bidasigura ko ambasade idafasha ariko mugabo kubera iki ngo ku gipolisi abantu babiri barareka guseruka igihugu urimo nkagutunganiriza munyumvire uyu muntu gabasha ndamwise simura kuvuga nabi mugabo ndamwise igifutete nabambeshe umuntu abarundi birirwa barapfa ntavuga bose igipolisi baragitelefona ari umuntu aje ku gipolisi bakamusubiza muri kontre yarari ariko ntacyo byopfuma ubutumira ku gipolisi mugabo abazi ico nabamariye nibo bantu bangana mufise ivyangombwa mutari mayibobo nka twebwe ubu ngo ni mayibobo ubu rero hari ahantu muri groupe imwe ngo ijejwe ngo kumvuga nabi da ngo sinze ndatabariza abarundi kazi ngo bari muri Arabie Saoudite arababara iyo abonye umuntu atashe hoho ngo hakwa kumeneka ngo akaguturika umutima canke ngo yabonye umuntu atabawe twarondeje yarabuze akaboneka canke yumvise umuntu aje ngaha gushima ati je nari mfise ingorane nizi impanuro nazumvise ngo kwa Daniel Mugisha bisha bigenda neza uwundi ati jewe baravugana na bose byaciye bigenda ukunuku aha ngo umutima uramurya ugakuturika mvuze ko abari babantu babi dufise babaruzi tugendana sinabambeshe umuzi muramba bari je sinamvuga nabi kandi bose ndavuga nabi mugo mvuze ngo numurozi none ndamugereranye nande kuko umuntu adakunda ibyiza umuntu adakunda ko abarundi batabagwa umuntu atanezerwa abonye ubutasha avuze ati nabifashwe na Daniel Mugisha arose itike y'indege ubu nk'uyu naraye ntabaye mu by'ukuri Imana yabikoze si jewe mugabo kameme urabona ko bigenze neza urumva ni video ncenda zifuta kubera ko twumvikanye nawe arerekana mwe yafashije basi byibuze ntacu reka nabashimire rero nta byinshi ngomba kubabwira ko ari kubabwira impamvu nahanaguye iyi video ntimuze mpamvu mwibaze ngo kumbure na nikindi kintu kimwe hanagura kuko nk'aba bantu usanga banyishiramwe bashaka kuvuga n'ibindi hano wambwiye ngo nkorera amafaranga umuntu uje muri mwebwe azi ko maze kumpa inoti y'icumi azabivugire muri commentaire canke aze yandike n'akaudio byuza akarongeye muri groupe no kuri nzoba nsinzwe jewe igituma ntabasaba amafaranga ni kubera ko mbona ubuzima murimo ngaho muri abo gufashwa ntimuri abo gufasha Daniel ahubwo je nije no bafasha uko niko kuri rero ndagerageza ibyo nshoboye kose nanje sinshobora kuha amafaranga mugabo nshobora kubafasha mu kubahereza ivyo mfise ivyo mfise ndabaha ni ibyo kubavugira kubagereza ijwi kure kugera aho mutagera gushika isahano abantu ntibasobanukirwa ntibazi iyo nca kugira ngo mutabagwe ariko ndanashimira abantu nca ko bakamfasha abantu banyitaba ibintu biragoye hariho ibintu usanga rimwe bidakenewe ko bija hanze kumva z'umutekano ariko abantu bose mugira ingufu kugira ngo mutabara abantu mba naciye ko
nukuri Imana ibahezagire. Aha nababwiye yuko uwo muntu w'ejo uwo mukobwa ariko arakubita nakoze ibintu byose bishoboka nkamara nk'amasaha 3 ndiko ndiruka kugira ngo ndabe yuko nogeze ijwi ahari aho kandi bikaruka bigenze neza ntimwovyumva. Ntibabikoze ngo ni kubera ko byikoze, barashoboye kuronka telefone ndazi badashobora kwitura, baragera naho bafata umwanzuro wo guhamagara bose wiwe ngo azane itike y'indege kandi yayizanye. Ubu sindabizi twavuganye kare bavuga ko bayizanye, urumva nibaza ko bamaze kuyibaha. Uko biri kose ejo nzobabwira ati umwana yatashe, niko ndamwita umwana ntazi ko ari umumama, yatashe yageze mu Burundi. Abandi nabo bari mu kazi kuri ofisi nta ngorane bafise. Anytime ufise ikibazo rero bampaye nimero zabo nshobora kuzoca ikindi bungutse nuko bayi contact na manager wabo. Habaye ikibazo muri company channel phone abanaje ati uyu muntu wacu ariko araziriye niwe mufashe uko bikagenda neza. Nivyo tuba dushaka. So ndabashimiye rero muheze ibo cyane.